kiganiro ni kindi nyene nihimbaza time mugitegurirwa na Dufacom TV mukagishikizwa na Dufa Praise. Turamukije kaze mu kiganiro nkuko nabibabwiye turababwira utuntu n'utundi mu bijanye no guhimbaza Imana mu bijanye na gospel muri rusange. Rero nkuko nabibabwiye tuguma tuzana abantu ndetse hakaba n'abantu nyene bazi byinshi gusumbya abandi, n'abandi nyene baguma baza ari benshi. Rero uyu munsi twabazaniye umuntu adasanzwe, ariko imbere ya byose mbanze ndababwire ko muri no misi ari ibintu bidasanzwe, hari ibihe tumaze imisi tubamwo kandi tubandanya ko tubamwo bijanye no guhimbaza Imana. Mu misi heze mwarabonye hagiye haraca ama evenement atandukanye, harimwo Inganji Festival, harimwo Narahariwe, concert yari yateguwe na David Nduwimana, harimwo Burundi Himbaza, harimwo Ndigi na Zaba Yannick Yuta, hari n'izindi ziri nyuma. Rero uyu munsi dufise umutumire wacu, reka atwidondore, yidondore abadukurikirana. Kaze. Murakoze cyane Fafa Praise kwikaze mu maye muri kiganiro cyane cyongera kuri Dufacom TV. Nitwa Joel Blaise Namareha, abandi pasteur muri New Beginnings Church, ariko kandi nkaba nagira ibibakwe byo kuba guserukira canke umukuru w'ishira hamwe yitwa Inganji, ni Association des Artistes Chrétiens du Burundi. Ego rikaba rikorera mu bitandukanye by'umuziki wa gospel, mu vyerekeye ico twita art plastique, bajya baracapa mugabo bahimbaza Imana akoresheje iyo ngabire. Hakaba hariho n'aba muri cinematography. Ego murakoze cyane. Mbega mwotubwira Inganji yatanguye gute, ishyirahamwe Inganji ryatanguye gute, mbega vision yanyu ni yahe pastor? Inganji yatanguye mu 2003, ariko twaba twaronse uburenganzira bwo gukorera mu gihugu mu 2005. Hama iyerekwa ryacu ni kana kivuga mu Gifaransa cyangwa gisubiramo mu Kinyarwanda ko emission yanyu atakibazo igihari. Vers la réalité d'une société humaine fondée sur la foi et les valeurs chrétiennes. Niyo yerekwa ryacu. Yerekwa mu Kangereza kuvuga mu Kirundi ni turifuza kubona ikibano kibaho ubuzima bugaragaza inyifatiro Kristo muri rusange mu buryo bugaragara. Hama comme mission turafise mission ku equipa cyane kungura abartiste ubwenge, kubaha ibikwiye kugira ngo bashobore gukorera Imana mu buryo bwagutse bagukiwe nk'uko Imana yabahamagaye. Mu ncamake nico. Murakoze. Mbega ubwanyu hagati aho ko ukora kungura ubwenge bwa artiste, nibihe bikorwa muriko murakora kubw'abo ba artiste nyene? Ibikorwa dukora ni byinshi, dukora ibikorwa byinshi cyane. Harimo icyo twita amahugurwa canke ikarishabwenge, icyo twita amaconference mu Gifaransa, hari icyo twita ama-workshop canke ama-atelier. Naho ni ikarishabwenge nyene mugabo rifise uburyo ritunganijwe ryimbitse, hamwe abartiste baza bakigishwa bakavuga bagatanga ivyumviro vyabo, bakumviriza abigisha, twabatumira abigisha batandukanye. Si ivyo gusa, turafise na formation dukora y'amezi 6, aho abartiste baza bakamara amezi 6 bariko bariga bigishwa ibijanye n'inyifatiro Kristo, bijanye n'ingabire bahawe, bijanye kandi n'ikarishabwenge ry'ibikorwa ry'iyo mpano Imana yabahaye. Ego ukiraho nyene mwobwira abartiste baba bakeneye, kuko abartiste barakeneye kwiga. Rero nk'abo baba bikeneye mwabwira ko bitunganije, bo basanga he, bo baronka gute? Biroroshe. Cyambere nuko ku mbuga turafise site web yitwa inganji-art.org. arashobora guca hajya akaraba rubrique ya formation, ari amaformation yose turiko turavuga, ariko cyangwa bakaja kuri contact bakatwandikira bifuza kujoininga cyangwa gufatanya natwe mu nyigisho, kuko vuba cyane turatanga formation. Promotion ikurikira kwiya kabiri ikiraheza,
hama bazoronka amasertifika yabo de formation professionnelle no kwa hagati y'ukw'icenda no kw'icumi hama abandi baca batangura imbere yo kumwaka urangira hama atari uko udaciye kuri site web ibiro yacu ishuri yitwa Iwa Inganji Worship Academy iri ngaha kuri SU House hafi yo kuri ambassade ya France fashe ambassade ya France ukabandanya ushike kuri RCT ushobora building yitwa SU House naho nyene cyaje mu pangu cubona hanze Inganji Worship Academy cyaba kwakira mama bakakubwira ibikenewe byose byankenerwa ariko mu pour le moment tuzoba keshi dutambe promotion shasha turayimenyesha abantu tugasora amafishi ya inscription kugira ngo tubamenyeshe ko bashobora kuza kwiyandikisha. Yego mwatubwiye ko imwe mu objectif mufise ariyo ko kankatra abaririmbyi baba artiste nkuko twabonye hari festival muheruka gutegura ya Inganji harimo ba Pastor Lopez ba Polina mwebwe n'abandi mbega ko nabonye mu nyuma zaho ku mwari ko murategura programme yo kuja gufasha abari mu mpimba ubwa mbere murabanza mutegura concert nico yari igamije ariyo gufasha ko hari igihe abantu babonye kandi yariho amafaranga menshi mu kwinjira ngo twabibonye ariko tugerageje kuri ayo mafaranga niyo yasubiye kuja gufasha bari abantu ya organisation yari imeze gute. Okay, murakoze. Igihe cyose duteguye activité yitwa Inganji Festival ubundi Inganji sama activité menshi nkuko mwavyumvise hariho yitwa Iwa ni ijyanye ama formation donc ni Inganji Worship Academy centre de formation artistique mugabo kandi akaba ariho na n'indi activité cyane projet yitwa Inganji Festival ibifise ama activité atandukanye nk'iduheruka gukora yarimo ama activité ashika kuri 5 harimo gospel artist workshop cyane karisha bwenge y'aba hinga mva bwenge bakorera mu domaine atatu mu muziki muri art plastique no muri cinema hakabamo na ico twita worship like never before ibara umugoroba wo guhimbaza n'umutazira Imana ubirenze ko twigeze kubikora hakabamo na activité twise art business conference iba ni activité yaba gwizatunga baba Kristo baza tukaganira twebwe nk'aba artiste nabo nk'abagwizatunga umwese n'umugwizatunga afise ico yahawe nk'itaranto tugashira hamwe izo taranto kugira kubicoro c'Imana hakabaho kandi na activité twise soirée de gala iyo kenshi iba ari soirée nyene abantu bakaza bagafungura tugahimbaza Imana twisunze icyanditswe kiri muri Corinthiens 31 ivyo gukora byose yaba mu gihe cyangwa mu nyubako ari muhesha icubahiro Imana ama tugatumira rero abantu baje tuba dufise umurongo w'iyo activity nk'uyu mwaka rero dufise igikorwa cyo gufasha abana bavukiye mu mpimba mu mabohero n'abagwayi bari mu bitaro bya Seko Batara rero ajya amahera ubundi twe na activity nimwe turihisha ajya amahera mwabonye ntiyari droit d'entrée cyangwa byasaba ko ijya ari nka contribution kugira ngo dushoboze gufasha abantu ko ari abafashwe mu mabohero plutôt mu bitaro bitewe no kubura uburyo bwo gusohoka bikabatandukanya n'imiryango yabo hari abana bavukira mu mpimba bakeneye amata bakeneye gufungura ibintu nk'ibyo rero amahera nico kintu twakoze ubundi naho turi aba artiste ubwo turazi ko turi muri societe hari abantu bariya bakeneye gufasha mu ncamake nibaza ko ari ivyo ujya wari uyu murongo w'umwaka twari twihaye gufasha gukitaha abandi nkuko bibiri bidusaba ngo dukunde bagenzi bacu mwato twikunda uraruriye ubundi arayashonje nibaza ko bitaba biryoshe ukiyumvira n'abandi badashoboye kugira ngo dushobore kubashoboza nkuko benshi bariko baratumva ese bogira umutima nk'uwo oye abantu bose bogira umutima nk'uwo nibaza ko hari ibintu byinshi byohinduka mwatubwiye ko harimo n'intumbero yo guhimbaza Imana uko twigeze kubikora narabonye ko harimo n'abanyarwanda hano mu bo mwari mwatumiye narabonye ko bavuye hano baryohewe hari igiteramo nabonye
Ben yari yagiyemo avuga ati mw'abanyarwanda mwe ndabifurije kuzoja mu Burundi kandi mukajayo ari muri weekend isigura ko baryohewe kagano karantwengeje rero navuze ati vraiment bararyohewe kuba muri irya mbega ikindi numva nobaza gato ku bijanye no kuguhimbaza Imana nyene hari ingabire nyinshi zo kuririmba je maze imisi ndazibona aho hakurya mu Kamenge aho hakurya mu Kanyosha hose mu karere ingabire ziruzuye pe ariko wagenda kuraba hari ingabire zimwe zibuze encadrement spirituel hari izindi ingabire nyene zibuze encadrement financier mbega ivyo bintu byose mumva abantu bose mubafasha gute kuko mwabivuze hariho aba artiste muga by'ukuri babikora n'importe comment hari n'abandi ba artiste ubona ko ari umu artiste nyene abishoboye muga hatambuke wagenda kuraba ibintu yakoze akaguha akarimba ati shayiringa akarimbo kanje wagenda kuraba uburyo gakozemo kandi wumvise ugasanga amajambo niyo mugabo uraba uburyo yayikozemo ugasanga ntibushemeye wagenda kuraba no ku ndirimbo yiwe iri kevuri ukabona si neza kandi ingabire ayifise mbega abantu mwiteguye kubafasha gute murakoze ni ikibazo ciza kandi c'inkoramutima ikibono bwira aba artiste nuko Imana dushize mu isi tutari twenyene kuko turafise kujya ko bibiri tubwira ko ishengera n'umubiri wa Kristo kuvuga ngo hari umubiri ufise ingingo zitandukanye rero si byiza ko wiyumvira ko wewe n'ingabire yawe mwikwije urakeneye abandi urakeneye ukuboko urakeneye ukuguru kujya ko amaboko n'amaguru bikeneraniye rero ifo ko umu artiste amenya ko kwiye kuva muri ako ka box muri ako kagenda cyangwa iyo prison yishizemo akagerageza kwisuhuka kugira ngo ashobore kuba connecte n'abandi kuko twe twahawe izo mpano mvabwenge zijyanye n'ibya art kandi abandi nabo bahawe izindi mpano ya business n'ibindi cyo gituma muri ama-activité dukora turitwararika gukora ama-activité aduhuza n'abandi kugira ngo bikunde n'abo artiste bacu bashikiye ku rundi rugenzo rero ngerageje kududurira ko nashimye kuintroduza kugira ngo byumvikane ko ntitwikwije turakeneraniye turakeneye abandi kugira ngo bashobore kudushigikira no gukorana nabo si no kudushigikira ahubwo no kudufata ukuboko no kuzuzanya ubwami bw'Imana nta n'umwe yuzuza icyo rero nagomba kuvuga kuri ico icya mbere Imana n'ivyo yaraduhaye Imana mugabo iyo Imana irakeneye kuregwa aba artiste rero bemere kuregwa baze tubatumye baze kwiga kuko kwiga birakuramo ni nk'umuntu akora gukura igitambara ku maso ucubona neza ati wow nuko bikwiye gukorwa rero ntiwishiremo ngo urabizi ahubwo ukwiye kuguruka amaso kugira ngo wige icyo ni ikintu cya mbere ko aravuga ati jewe mbonye gishiki izo kwiga narabyigishije ndafite ndabirukura ariko umenye ko kutiga cyangwa cy'abanyarwanda ngo biragatsindwa kutiga birafise aho bitubloka biraduhagarika birafise ico vyonona mu iterambere ryacu rero nk'information yacu dukora artistique amezi 6 ariko biga ivyigwa bitandukanye kandi bikora kuri ivyo bintu uko uravuga turatusha kuri kumpemu kujya kumuntu arema mu madimension atatu impemu umushaha umubiri zose turabikorako hari ivyigwa bijanye n'ivy'impemu hari ivyigwa bijanye n'ivy'umushaha n'ivyigwa bijanye n'ivy'umubiri aho niko ndavuga gutyo hariyo nka cours yitwa déontologie spirituelle de l'artiste chrétien ivyo biratusha cyane ku muntu w'imbere w'umuntu hama bikagufasha guhingura wa muntu wawe w'imbere hama uwo muntu akuze ari mature umu artiste akuze mu buryo bw'impemu ashobora kuafronta ibi kumenya ingene agera ikintu kiri n'andi makuru twiga vya entrepreneuriat ni gute ukoresha ingabire yawe ukiteza imbere hari n'izindi nyigisho nyinshi nimba warabaye traumatize muri kahise ufise ibikomere hari ivyigwa twiga vya trauma healing si ukuvuga gusa ngo tubigisha nk'abanyamuziki kuvuza umuziki giriki hari izindi nyigisho nyinshi zikenewe mu buzima busanzwe bigufasha gusohoka muri ako gasho twishizemo rero ikintu kiri inkoramutima basohoke baze bige hama bakonekte n'abandi hama hanze hariho ibikoni Imana yateguye kwa Eliya yagaburiwe n'igikoni plus uyugarana plus wizibirira imigisha yawe mu camake nico kandi ico kirakishe cyane abartiste b'abarundi hama ari ikintu abantu bavuze cyaba abartiste bo mu Rwanda baje kwifatanya natwe
muri uyu mwaka twifuza kwagura imbibe gukora n'abatisi bose bashoboka bava hanze bava mu bindi bihugu bakaza twifatanya muri wa mutima wo kwerekana ko nta mbibe zihari mu bwami bw'Imana. Turamarika twese gufatana amaboko tutisunze ibihugu tuvamo tutisunze amoko tuvamo ahubwo twisunze Imana yaturemye umugambi wayo hama tukayihesha icyubahiro. Umva niyo nicyo kintu cyo kuvuga ngo umuziki w'Uburundi, umuziki w'u Rwanda, umuziki wa icyo kintu nibaza ko nacyo ari kiri mu bintu abaririmbyi batuma bashimikira ko cyane. Kuri twebwe ntiduhakana ko igihugu cyose gifise akarangamutima kacu, ariko twebwe tuvyita ko ari icyo twakwita limite dans la variété, ubumwe mu budasa. Kandi ubwo bumwe bw'ubudasa ni ingabire Imana yaduhaye, ntitubibone nk'ibintu biduca intege bitubuza kubandanya, ahubwo tubone nk'akanovera kazana uburyohe muri izo mpano Imana yaduhaye. Je mbonye umunyarwanda ariko arahimbaza Imana mu mico yabo, ndavuga ati Imana ihabwe icyubahiro, ariko bintumirire kutamugwanya no kutabona ko muri competition ngo ati nanje Imana ashoboza ni gute no guhimbaza nkoresheje umuco wanje, hama tugafatana ngo duhuye umunyarwanda, umurundi, umuzulu, mu Tanzania, umuki, tukaduza twese icyubahiro cy'Imana. Niho hacata rya jambo rivuga ngo indimi zose tuzokwatura Yesu Kristo kwa Mana. Ntidushake ko abantu bose bacika Abarundi cyangwa abantu bose bacika Abanyarwanda cyangwa Abanyaburaya. Twese hamwe umwasanze uko Imana yamugize, amadufatanirize hamwe muri ubwo budasa duhesha Imana yacu icyubahiro. Akantu nogaruka ko pastor kuri kimwaye ko muratubwira cyane yuko aba artiste bakeneye kwiga. Hari muri iki ngisho mwateguye igihe cya inganja, ingisho mwateguye zerekeye aba artiste. Hari muri rindi nibuka natumye ariko siniko ndamuvuga izina, arambwira ngo ibyo nize ngo birakwiye ngo hageze ko ndabikoresha. Aho kana sinibuka ko naramubwiye ko Jesse wo je keshi ikintu iyo ntagikunze umuntu ndakimubwira sindavyigumitsa ngo ariko sinakakiye neza. Rero hariho n'abandi barinzi baba bafise umuco babona kumenga hageze nta bindi bintu akeneye, ariko je narahabaye nk'umunyamakuru ndahaba nk'umu artiste. Rero ku bintu byavugiwe hajyamo ni byinshi cyane, hari n'ayo ya Pastor Peda kukuntu nawe rindi uyo haze yobona ati kombe bimeze kurya, akabona ko hari ahantu nawe ashobora kuzoshika. Hariho strategy mwakoresheje yo kubwishira abantu en groupe bakavuga ibibazo babona muri umuziki wabo cyangwa meme no mashengero. Murazi ko hari benshi bagiye bavuga amablockage ahura nabyo, abapasiteri batabatahura, andi bakavuga abarongozi babo mu makorali batabaha imyanya yo gukora, akavuga nyene tutu. Abantu benshi bagiye bavuga ingabire zabo zitaronka liberté mu mashengero. Bega kuri ibyo byose bavuga iki kuri abo artiste abona ndabizi, kuri abo baririmbyi bataronka uburenganzira akaryo ko gukora mu mashengero. Hari n'umukozi w'Imana mperuka kwakira hakurya mu Mirango, ambwira ati turiko turakuza ingabire ko hari abaririmbyi mu mashengero usanga badahabwa akaryo gasa. Ati jewe ndegera abaririmbyi nkaba atari uwo mbona akeneye gutera imbere, nkabona ko umurongozi atari karamufasha ngo ati ubu ni umushire kuri programme ndabe. Mbega ibyo bintu muvuga kwiki? Murakoze, ikibazo gikaze kiri à l'actualité. Bavuga ko abartiste muri kino gihe basa n'abantu bagumutse ukuntu abartiste muri rusange berekana ko umengo ntibanyitaho ntibagira iki. Je nibaza ko ahanini umuntu wa mbere yo kubloka, umuntu wa mbere aguhagarika gutera imbere ni wowe nyine. Kuko Imana yaragushizemo iyo ngabire. Turazi neza ko Imana y'ukuri atashobora kuwukana. Rero abantu tugira icyizere cyane Imana, hama tukore icyo dutegerezwa gukora, hama ibisigaye nta n'umwe azoza duhagarika. Nibaza ko ibyo abartiste benshi bishiramo ngo amashengero ntaborohereza abagirika, ahubwo iyo ni arangaje. Je novuga ko bakeneye kwiga, aho bakeneye kwiga ni psychologiquement iyo ni signe yerekana ko umwana umuntu akiri muto, kuko umwana muto yaravuga ati impa kandi rwose agati impa kacarira n'ibitari byo akabiririra. Icyo ni kimwe mu bintu byo kubereka ko bakeneye kugira bakure, kuko umuntu amaze gukura ntagwana ngo impa, ahubwo agwana avuga ati akira arushiza kwiyumvira gutanga gusumba kuguha.
rero bave mu tuntu tukuraba gushengero rambanira pasteur rambanira none pasteur wabasumba Imana yaguhaye ngabiri nawe ubwawe ntishobora isavye iyo ngabiri Imana reka rero ugirire icyizere Imana ureke Imana irongore iyo mpano yawe abisigaye umenye neza ko aho uri kuraca uno munsi kumureha udashaka umenye ko ari ishuri kuriga ca bugufi uhace umwaka w'imyaka 2 ariko ari umunsi uzosohoka waronse impamyabushobozi amagarutse kuri wandi yavuze ngo je narize ivyo nize vyari birahagije wagisigaye ko ndabishira mu ngiro gushira mu ngiro ivyo bize ni vyiza uvuga kuvuga ko waje kwiga ufise ikibazo igihe cyose tukiri bazima tugihema tuba tukiri ku ntebe y'ishuri umuntu wese aracyakeneye kwiga kuko uko bwije izuba riza rituzaniye igitondo gishasha kibenza kituzaniye icigwa gishasha rero uvuze ngo nahejeje kwiga ni wowe nyine ukize blocage yawe wenyene hama mperetse kuri iki cy'amashengero n'impanuro abartiste bagenzi banje tukwiye kumenya ko ari imico itatu twamagariye gukoreramo icya mbere ni gukorera mu ishengero ry'Imana umartiste yifuza gutera imbere ahantu hambere uronderwa cyane mu ishengero ryawe waba ukina sinema waba ucapa waba uririmba ayo madomene yose banza wiyumvire mbega n'ikindi ko ndakoresha ishengero ryanje utarakibona umenye kutakaje hama icya kabiri ni ikindi ko ndaterera mu bwami bw'Imana muri rusange donc l'église ariyo cyo twita l'église locale na l'église universelle Imana yampaye ko ndayikoresha kugira ngo umubiri wa Kristo wubakwe muri rusange mugabo vyahereye muri l'église locale ari abartiste b'abanyarwanda badafise amashengero uriko uratakaza ikintu gikomeye kuko mu ishengero harimo uburezi hariyo ushobora kuba barakubanira mbwa n'ishuri biriko birakwigisha kwihangana birakwigisha n'umuti udakunda mbwa buvura ukiza hama icya gatatu ni ikindi ko ndaterera muri sosiyete muri rusange turafise abagenzi badakikijwe turasaba aho dukorera abantu muri turafise ukwizera kumwe niko uriko urabaterera iyo aho hantu amazone d'intervention Imana yaduha mu ishengero lokale mu ishengero universelle ya Kristo muri rusange hama muri sosiyete mu gihugu cawe rero mu gihe cyose turiko urashyira responsabilité muri ayo madomero ko aratatu umenye ngo hari umunsi uzobibaza ushobora kuvyeshapa arashatse gukubitira akagohe wandi avuga ati jewe mu eglise narahevye umenye ko umenga hakenewe ukumva navyo bimuha liberté hakenewe hose agenda uri nguvu zawe uzikura hariya kuko ikintu cyatumye Yesu aza yaje guforma ine eglise uri umunomade mu majambo make uri umunomade hari ibyo utakaza byinshi hari ingabo utaronka hari ibikwiye utaronka kandi kwisi utabironka bituma udashobora kuba efficace mu muhamagaro wawe ivyo ndabivuga mu pasteur ndabivuga nk'umuntu amaze imyaka myinshi mu muziki muri ya plastique nanize vya plastique vya sinema ndabisemo reka ntabaciyemo a plastique ko arabatabitahura nigiki ngaha iyo langaje hari abashobora kuba batayitahura batukurikira maze igenda kirondera mu kirundi bwabo gisa n'ikingora ariko ni impano mvabwenge zijanye n'ivyo gucapa bajya bagira ivy'amapeinture gusiga irangi bajya bagira ivyo kugira amadecoration ibya publicité n'ibindi n'ibintu byinshi ariko twita les arts visuels tubonesha amaso bagira ama graphic design bagira ama affiche n'ibiki ibintu nk'ivyo byose biri muri monde twita ko ari art visuel muri art visuel ari muri na art plastique harimo ibya sculpture ibya céramique bajya babumba harimo ibya peinture decoration n'ibindi byinshi bijyanye n'ibyo kandi nibyo turabikeneye mu ishengero ibyo bituma ubona ko nko mu ishengero ugiye kurondera ibya peinture irangi rirashobora kubita umwaka ora hari ibintu dukwiye kumenya nta mu artiste ati irangi rifasha nk'ahantu ho gusengera riratandukanye n'irangi ryo mu biro riratandukanye n'irangi ry'ahantu ryo mu buraro iyo yose ni ibintu umu artiste akwiye kumenya akamenya ingene aterera mu ishengero ryiwe nico gituma yaba twenza gato ari igihe abantu bahora basinzira mu ishengero tugatangura kuvuga ngo amadayimoni yaduteye uhaguruka twibukana amadayimoni imwe mu bitiro turaheruka kumbe basanga umu artiste afise iyo mpano mvabwenge ijanye n'ivya plastique atashatse kwiga kwiteza imbere kugira amenye
ni irihe rangi ni iyihe dekoro nziza ngiye gushira mu shengero idashobora kumena amaso ituma abantu bashobora kumara umwanya munini bariko barikonekta n'Imana yabo kuko ari ahantu winjira ukumva haragutumira gusenga hakaba n'ahandi winjira akagutumira gusinzira byose ni ibintu dukeneye mu ishengero ariko abantu ariko barakwepa babona amafaranga gusa ubwo bakigagira ko Imana yazibahaye kugira ngo bashobore guca baterereye yego merci Nega pasi ko nakurose urazi iminsi maze ndakurondera sindagutore ko inyinshi umunsi rero ibibazo ndabikubaza tu kwanza ushobora kwibaza ko nshobora no kutagutora uwundi munsi igihe Benire yagira atandukane na Elisa yamubwiye ati nsaba ico ugomba nati ndagusaba mutamana nanjye ico ndagusaba nuko ugenda utubwiye ibintu umunsi naserukiye abantu bose abaririmbyi bashobora kuba twumvira dizafisi bazina biriya rero nashaka kubaza ko nguma mbona nagiye ndabona muri aya maorganisation amazi iminsi ariko araba abo muri Burundi himbaza naho barateguye inyigisho ngo mwabibonye nk'uko twabibonye harimo ba Dudu ba Polinaire harimo ba David nabonye namwe muri ibikorwa mwari kumwe biriya bikorwa bya festival nayo mwari kumwe nkabona amaporogaramu yose muba muri ko murakorana nayo nibaza ko ari indi nyuma yo kugira ngo mugire unani mu kubaka gospel mbega ayo maorganisation yose amakomunikasiyo wari ubushuti musanzwe mufitanye cyangwa hari ibindi musanzwe mukorana bijyanye no kuhimbaza nyine murakoze ikibazo niyo mvuga ubundi ubudasa bwacu nizo ngufu twe twaratahuye neza ko jewe iyerekwa mfise nk'umunganje ntiriza rigwanya canke ridashigikira iyerekwa Apotre Polinaire muri Shemeza canke ubundi wese ariko arahamagara rero ico dukora igihe cyose umwe ariko arategura ikintu ni vyiza ko dushira ingufu hamwe igituma baba babona ndi hose si ukuvuga ngo nije ndabishoboye ahubwo ni wa mutima mvuga ni igikorwa c'Imana dufise Imana imwe dukorera hama nimba twarahawe amayereko atandukanye kujya kuguru ntigukora co kimwe n'ukuboko kandi ukuboko ntikukora igikorwa kimwe n'ugutwi rero kubimenya iyo ufashe ugutwi nkagukurako ugutwi ukagumuka ukavuga ati abana ntibimenye hari ico biza kuza gutakaza co kimwe n'amaguru n'iki tubikora nk'umubiri wa Kristo Apotre Polinaire ari mu bigisha baza kutwigisha muri Inganji Worship Academy iyo hageze gutegura amaconference ndi mu bantu yiyumvira nkaza nkafasha nk'inganji twagenda ivyo dushoboye se tukabikora umwe wese mu ruhara rwiwe icyo Imana yamuhaye biba ari iby'igiciro kubona tubifata tukabishira kuko nakubwiye ko abartiste benshi turibwarana tukibaza ko tuzi byose dushobora byose alors que tuko turiyima amahirwe yo gufatanya na babandi bari impande n'impande Imana yahaye ibitandukanye n'ivyo yaduhaye hari ibyo Apotre Polinaire ashoboye je ntashoboye hari n'ibyo je nshoboye wadashoboye hari ibyo Shemeza ikora twe tudashobora gukora nk'inganji hari ibyo inganji ikora Shemeza idashobora gukora nka Shemeza ariko tugiye hamwe n'izindi za brightness n'izindi antuka inganji muzibona mu bintu byinshi bijyanye no kubaka umubiri wa Kristo kuko twaratahuye neza ko turi mu isi ya twenyene aho turi ahantu dukwiye kuzuzanya ku bw'icubahiro cya Kristo icyo gituma mwatubona muri Burundi himbaza mukatubona muri Inganji Festival mukatubona no mu bindi ni uwo mutima kugira ngo twubake umwana bw'ubwami bw'Imana biraryoshe ndibaza ko abartiste badukurikirana bariko barumva ikintu ko hari ikintu kimaze iminsi je kitanyohera kimbabaza rimwe nacanditse no kuri page yanje ya Facebook kuntu abaririmbyi baza ko izo nyigisho nyene bavuze bamba barira abaririmbyi nanje sindiko ndabavuga ko nanje ndi umuririmbyi naho ndi umujournaliste kaja wumva umuririmbyi kanaka ngo ntagikunza na kanaka kumva umuririmbyi akubwira ati ngurazi ngo naka na kanaka ntibagihuza ngo kubera iki ngo yamufashe nabi muri evenement yiwe ntibaza none gufata nabi muri evenement byamubwiyejeje gute kumva utuntu wa detail kumva umenga nyine utuntu tudafasha mbega nihe message uba ko uyu munsi hari nk'uko bivuze baririmbyi wese hari kugomba kuyikorana sindi ko zoba izo nyigisho babuze canke sinzi n'akajambo babwira hari umuntu yavuze ngo ushaka gushika kure
ushaka kunyaruka genda wenyine bari gushaka gushika kure gendana n'abandi iyo ni impanuro ya mbere numva no mu artiste nimba ushaka gushika kure ibuka ko hari ingufu Imana yashyize ku ruhande kwawe ntugwize amabifu ntugwize ibyo mudahuza mudatahura kumwe ahubwo ibyo bikubera ingufu bikubona ko umukeneye gusumba rero icyo ni kimwe hama icya kabiri numva navuga kuri iyo point twe twarayihaye principe yuko ata evenement n'imwe tujamo mu mutima wo gukritika nkuko mengo bigenze nabi niwo munezero wacu oya ahubwo bigenze nabi ncabona ko nije ntagize uruhara rwanje iyo ndamwegera hakiri kare kijya kintu cyagenda kuri uvuga ngo sizovyemera ko mu kindi gikurikira azokora rya kosa kijya kibazo cyabaye ndamwegeye tukicara tugati ibintu rero cyangwa mabikoze ubu habaye ukuntu ndavye kugira bigende neza ndabona umengo tucoko ukuntu habemo kubona intege nke z'uwundi ushobora kuzifuka kaba kanyu ko kumwegera no kuvugana ingene bikwiye gukorwa ni nawo mutima dukorana ugiye kuvugana cyo tubonye ko na Apotre Bonheur yaje muri ya Gospel Artist Workshop yari busy yari mu nama menshi agabati uko biri kose neza ko haza ivyo rero muri wa mutima wo kuzuzanya ubona ati Inganji Festival yononekaye siwo munezero wanje icyo mfise shobora guterera nka Apotre Bonheur sinareka kugikora nanje nkavuga nti shemeza peto Burundi himbaza kirakogwa umunezero wanje suko vyogenda nabi abo igikino ukora kugira ngo bigushize kugenda neza kuko urabona ko byakusana ibikurikiranye twari turushe mugabo umuruho wacu ntibabaye blocage ugushobora kureka mu bintu bitubifashanya ndumira n'akaryo rero ntitugwize ibyo dupfa kuko umwami wadupfiriye n'umwe rero tureke gukurondera amabifu dupfa y'ubusa aronke wadupfiriye yaradupfiriye amaduhesha agaciro urupfu rwiwe no kuzuka kwiwe bisigaye twubaka ubwami bwiwe twibananiritse murakoze cyane nibaza ko bariko baratahura nibaza ko iki kiganiro baza kugikuramo ibintu byinshi kandi bitandukanye arakandi kabazo kamwe numva no babaza tukiri ngaha nyene mu ntango mwatubwiye ko hariho indirimbo aho avec ibijyanye n'ubu artiste majambo make mbega hari indirimbo ziwawe ufise bimeze gute ego indirimbo ndazifise kandi nyinshi bahora babona kera kibaza ngo ariko abartiste bakunda kuvuga ngo kera ngo nari umuririmbyi ngaba umunywa cyangwa pasteur hanyuma nzoba sinzi ikindi kintu bibaza ko ari kinyoma ko impano uyihabwa uvutse ntabwo yagwa upfuye nibaza ko muri jewe ndazi ko icyo kintu kirimo cyo kuririmba indirimbo namaze kwandika zitari nke ni ikibazo cy'umwanya gusa arizo maze gusohora hari n'izo nigisha muri eglise hari abamati nabyo barabye kuririmbo yaje ndaririmba naho ntarasohora ngo zibone ku mateleviziyo n'uriki mu ishengero umuntu ufata umwanya wo guhimbaza no gutazira Imana biciye mu ndirimbo iziwanje cyangwa iz'abandi ariko ndumva mu minsi iri imbere mu gihe ntazi muza murabona kamwe tubiri dutatu izo ndirimbo mba naranditse cyangwa ugasanga sinajyayo ndaziririmbye muri wa mutima wo kuduzanya ugasanga hariho undi yaririmbye hariya ariko nje nta kibazo ngira ngo indirimbo yanjye yaririmbwe na naka igikuru ni uko uwiririmbirwa abe wa undi nyene naho mba ntahari kuko n'igihe tuzoba tutakireza n'ikidevu turaziririmba kandi atakiriho mugabo igikuru ni ukugira rero mu ncamake ndacyari umuririmbyi kandi nibaza ko nzobivamo nava muri umubiri kono sinzonabivamo ko no mu ijuru tuzobona yaturirimba niko nashatse mvuze ko naho kumva umuntu ariko aririmba mbega ko mu Burundi hari ibintu maze kumva bavuga ko bijanye na droit d'auteur tubahirijwe n'umunsi wo kumva n'akayagasohora akaririmbo kawe nacyo wibivugako bon jewe gusohora ni kimwe bwa kuririmba ni kimwe kubera droit d'auteur uwontumbera amaze kumenya ko abirwanje akayisaba sinibaza ko noyimenya gusa ikibi hari abahora bafata indirimbo z'abandi bakaziririmba bakaziyitirira bakavuga ko ari kwabo ariko si byiza kujya no gusuma icyo ukora uramwegera uwayanditse ukamubwira ati murashaka kumuha akarimo kakaririmba
muri ya ma sous-titrage barabagira cyangwa muri ya ma presentation bati written by yanditswe na naka yaririmbwe na naka kuko n'izi ndirimbo twumva zose baririmba yose twigira ko hanze n'iki si zose banditse ariko usanga ari we yayanditse akaba n'iyindi ariko aririmba atari we yayanditse igikuru ni ukugira umutima uko mumengo ntituri muri competition akaririmbo Fafa Praise yanditse numvise ndogo karirimba kumurondera nkamusaba nakaririmba birimo n'umutima wo guca bugufi kumva ko urahaye agaciro Imana yashize muri we ama nawe niba mutumbera akabuye ati genda uririmbe ikibazo ntabihari ariko mu ishengero hehe nibaza ko bitondera ngo reka nsabe telefone naka ya ndirimbo yongera ndirimbe mu ishengero oya ariko hageze gusohora iyo n'indi kote n'indika ego ukiri ngaho nyene ku bijyanye n'izi ndirimbo hari benshi atinya kuyikoresha kubera tuzi hariho umuco wo gukopya avuga ati indirimbo yanjye nkayikora ko hari umuntu ashobora kuyumva muri kwa kuntu nyine usanga abantu basanzwe bemerewe yayumva agaca asanga yamutanze muri studio kuyikora hari benshi rero batinya kuzikoresha ngo baca baze batwara mbega kujyanye na trois d'auteurs mu kivuga kwiki hano iwacu umuntu gifise assurance ikwiye ego urakoze ku kibazo uramutima ng'ico mubajije ubundi itegeko rya droit d'auteur ryasinywe kuva mu 2005 ngaho mu gihugu cyacu cy'u Burundi naho kitarashinga imizi ariko hari amaorganisation menshi atandukanye agaragaza kwikorera ko ajyanye n'ivy'abartiste mugabo ndabona babwire ko indirimbo iba wawe mu gihe wabaze kwironkera icyo bita certificat donc ukayandikisha hariho ntumira n'abartiste hariho umuntu atwegeje ryari naho wayisohoye muri album ntiraba kwawe amategeko ntayo ukonesa ko ari kwawe kuko niwaja niwumva naka yayisohoye nawe hama ukajya muri justice ngo ryarangije indirimbo niki kizokwemeza ko ari kwawe uzomenya ko ari uwa mbere yirinde cyangwa wa kabiri abo nibanyaragase bafata amaevre yabo bagende bayandikishe muri OBDA ni biro atakindi jejwe kugira ngo yakira amaevre ukayandika ari poeme ari indirimbo ari dessin ari ikintu cyo cyose kijanye na cyavuye kuri ubwo buhinga mvabwenge genda mucandikishe mbere yo gusohora hama umaze gucandikisha kikaba ku izina ryawe biroroshe muri justice nta kindi bazokubaza ni iki cyemezo ko indirimbo ari kwawe uzana certificate wandikishije ama nawe bashobora kwandika evre imwe ku bantu babiri ibyo rero turacyari muri ignorance urugamba ruracyari rurerure ariko ni ikintu nkenerwa hari nk'aba-artiste ntuvuga n'amazina hari uwo nzi yafashe indirimbo y'abandi aririmba iti mugabo je nari nzi nyeneyo turakunda uwa undi yaririmbye amubwira ati indirimbo burya si kwawe nyeneyo ni naka ama na wa undi yaririmbye ati plutôt wa undi yayanditse ndumuwe uyo kuri ngo narababaye ndayumvise gati nawe waraprode agati wapi ndamukure gati bose ndabona contact agati ngo nderane muvugana ariko bisa n'ivyagumiye mu kirere kuwa undi yanditse nyeneyo na undi yaririmbye bari majambo nta n'umwe nyeneyo mu bigaragara kubera nta n'umwe afise certificat igaragaza ko ari bwiwe baca bakoresha gusa bonne foi mugabo sinzi aho byahereye nimba yaramurondeye nimba bataronderanye ariko bataronderanye bakoresheje kandi n'abagospel ntibakoresheje umuco mwiza wa Kristo nivuze ko baronderana amusaba imbabazi barayiririmba utamusavye uruhusha Yesu kize mugabo tugiye mu mategeko n'uyo yanditse atari urupapuro afise kwerekana ko ari bwiwe aho ntacyo yovuga ego nakagoye navumiti y'abartiste nyaragasa rondere OBDA hiri wandikishije indirimbo zawe hamba ibisigaye nihagira bitwara akayibyaza umusaruro Pastor Joking hari abaririmbyi benshi batakizi rero nk'uko tubibona uyu munsi abaririmbyi ni benshi uyu munsi hano mu Burundi kandi intumbero zitandukanye hari n'abantu babiri nk'uyu munsi yabikorokeyemo atazi ibintu arimo rero barakeneye kumenya nyine ibintu bijyanye n'ibyo hari ikindi kibazo nibaza ko kihari abantu babona ko ibintu byo kuririmba ubundi atagaciro bifise maze iminsi numva bavuga tugiye no muri ibi bya profane ariko ndumviza Bface yari kumwe na perezida sinzi ikiganiro nagikurikiranye ku YouTube
ariko avugira abanyamuziki ati umunsi mu muziki mudufata nk'utugenegene aravuga ati siniwe wamubaje ati mbega nk'abaririmbyi nikihe kintu mubona mwebwe gutuma muvuga ko muri importa igituma twebwe turi importa indirimbo zacu muzivuza mu mamodoka yanyu muzivuza mu manza muzivuza he wereka arasanga ibijyanye n'uko gospel cyangwa kugira ngo na profane umuziki en general wohabwa agaciro nibaza benshi ko bashobora kuba batabyitaho no kubivanye n'ukuntu bashobora kuba babona umuziki ufashwa mbega ico naco mukivuga kwiki ikibazo nkoramutima icya mbere ni uko abartiste bagenzi banje ko tumenya mbega iyo tuvuze ngo dufise muri twebwe ntikirahabwa agaciro turabwo turavuga iki icya mbere agaciro ntitugaharura mu by'amafaranga agaciro tugarura muri changement radical tubona impinduka bizana kuko ufashe umuziki ukawufuta abantu ntibumvirize umuziki ntibumvirize iki abasazi baba benshi abo kwiyahura baba benshi abomererwa nayo baba benshi n'amashengero ujya kujamo bake birumvikana rero bisobanura ngo uvuze ngo nta gaciro bihabwa quelque part harimo igice cy'ikinyoma kuko yaba bidafite agaciro ntiba bikoreshwa kenshi ni ukuvuga ngo agaciro biragafise ahubwo ni ukuvuga ko peut-être wewe umunyamuziki cyangwa umunyamartiste ibyo uri kurakora ni gute wibyaza umusaruro byozana feedback ku ruhande rwa nawe bifashe gutera imbere aho rero kenshi icyo twibaza ngo nta gaciro bihabwa ariko siko biri ibyo nabyo ni ikibazo cy'umwanya tugerageze dukora icyo dutegereza gukora inyungu ya mbere tubone ko abantu biriko birabafasha biriko birahindura nk'umuntu yari kwiyahura iyo mbise indirimbo yanje cyangwa akabona evre nakoze ari igicapo cyangwa kikamuhindura ivyiyumviro ntiyahure iyo si inyungu ikomeye cyane hari ubuzima benshi gukiza birumvikana hama ikindi gisigaye ni gute rero cette fois natwe abartiste tugirira turonka inyungu zifatika izo nabyo bijyanye navuze ifo ko tuza kwiga ofisi impano y'umunyamuziki cyangwa umu artiste w'umucacu cyangwa wiki ingo wige entrepreneurship bakwigisha ingene ushobora kugira une entreprise sur base y'impano wahawe rero kwicara gusa mu nzu ndaririmba amama yakoroka ava muri plafond bishoboka icara hasi uze wige bakwigisha ingene ushobora kugira entrepreneuriat bivanye n'impano wahawe utataye umurongo bagumya umurongo imana ikurondera ko uri kubaka ishengero rya Kristo local ishengero rya Kristo university uriko urarikorera na society uriko urarikorera hama bisigaye imana igushoboze kuronka ingene ushobora kuronka ubwenge bwo kubyaza umusaruro iyo mpano yawe utataye inzira kuko hari abenshi baca batakaza inzira bakajya mu bintu binyuranye n'ico bizeye barakwabandira amafaranga ubundi akanumva amahereza ko amafaranga ntituyarondera ahubwo amafaranga tuyaha akajya ko gukora rero mu gihe utashizeho akajya ko gukora utahaye akajya amafaranga yo gukora amafaranga nzokwigeranza kuko amafaranga ni umukozi mwiza ariko amukoresha ivyo ni birebire ubwabo ntibaza ko mutahura najya ariko ndibaza ko muzogaruka ko je nari mfise utuntu twinshi ariko bivanye n'umwanya tuba dufise babigoye ariko ndafise akandi kabazo kubera hariho akaza numva umenga sinojana ko nagize amashanse yo kubaronka hano muri Dufakonti iki kintu mutubwiye ni ikintu gikomeye cyane ukuntu umunyamuziki umu artiste yashobora kubibyaza umusaruro ariko tugerageje kuraba benshi nk'uko muri kumurabona hari ama-organisation menshi agenda araba par exemple iyi Primusic yaravugije benshi umuririmbyi Francis Teste bamwe bavuga ati yaguye bamwe bavuga ati yataye inzira nibaza ko mu mbuga mwayibonye bigiye bishikira hari benshi banditse ati none hano mu Burundi ko hari amashirahamwe atandukanye ati ko hariho n'amashengero hariho ibiki bitandukanye ati nta yandi mashirahamwe kreti yo kuorganiza ibintu bituma abaririmba imbazamana bataja muri ibyo bintu kumva bagenda bagiye guhiga amafaranga ariko mwarabibonye ariko ryanduze yavugije benshi mwokivuga ko iki muri ibyo agiye hajya dimpa aba yatakaye bimeze gute ni kimwe navuga maturité
kuba mature kumva nkuko mwabivuze nibaza ko byaje umusaruro yangabire yiwe ariko navuze sinzi ko makumvise urashobora kubyaza umusaruro impano yawe utataye inzira utataye murongo akantu gakomeye kuko umuntu avuga ati jewe ngira nzaza umusaruro impano yanjye acaja kwica abantu cyangwa aja kwiba araronka amafaranga batamufasha mugabo kamere aba yataye umurongo ari amavalera aba yatakaje nibaza ko ikintu nkoramutima nuko abartiste dukwiye kwiga hama ntidutwagwe n'umuyaga ntidutwagwe n'imiyaga yose iza umenye ngo imana yampaye impano yayimpaye ntayisabye yayimpaye ku bwayo naje ubwanje nduwayo hama ibisigaye kubaho kwanje n'ibizombeshaho byose sije nkwiye kubicira inzira imana niyo ikwiye kundongora muri iyo nzira gahunda bishikeko ndashatse kuvuga nti naho twotegura ibintu bituma abartiste baronka umusaruro nticyobuza ko abatinzira batinzira kuko gutinzira si ama opportunity aba yuguze imbere yawe gutinzira biba biri muri wewe urabigenda rero igikomeye nuko nubatumira kwanza kwiga bagashyira ibirenge hasi bakamenya kugurukira ku mababa yabo bisobanura ngo umaze kwiga ukaba equipe ukaba mature uramenya icyo ukwiye kujyamo n'icyo udakwiye kujyamo uba motive niba uza kungukamo amafaranga cyangwa ibiki uba motive n'iyo changement namwe mvuga iyo mpinduka ndiko ndabona muri icyo gihe ncamenya iki ndakijyamo cyangwa iki sindakijyamo sinzi ko bitaho hama ibisigaye twe ku ruhande rwacu aho tugeza tuko turageza gukora ibishoboka byose turwanye ignorance ko birivuga ngo ubwoko bwanjye barabonye bwo kutamenya ubuhinganziro turakora cyane kugira ngo turwanye ubutamenya muri mu artiste hama niba bashaka kumenya bizokora ko bamenye icyo bakwiye gukora hama ibisigaye ibizoza byasana A cyangwa byasana B umaze gukura akabava muri iyo hansi uzamenya icyo ukwiye kwifatanya nacyo nicyo udakwiye kwifatanya nacyo nibaza ko ari icyo navuga kuri icyo kibazo cyasize ko nishuye neza nibaza tukiri aho nyine ko artiste bigishwa ku bijyanye n'ukuntu ingabire zoshobora kuba support nk'uko bamwe bavuga ko babura amasapoti niko tubyumva kandi ugerageje kubiraba niko usanga biri muri ibyo akakubwira ati benshi hariho usanga yabivuyemo akavuga ati nabuze uburyo benshi kumva bavuze ngo naka yarazimye yaratanguye aragera ahantu ari kuri level yo hejuru akajya yarazimye ugiye kuraba bamwe hariho usanga byavuye ku buryo hari abandi nyine usanga ngira byavuye ku bindi sinzi rero kandi tugerageje kuraba kuririmba bitwara uburyo harimo umuririmbyi rero avuga ati jewe nabisoyemo amahera menshi kandi ntacyo ndiko ndabona ndiko ndabikuramo atari amahera yanje asohoka rero usanga nibaza ngira nizo nyigisho nyine muri ko muratanga kubera yakura ahantu quelque part ariko yashyira muri musique ariko d'une autre part nta kintu ariko arakora niyo mpamvu ngira ngo bimate hari abariko bigira no mu mafilme yaratanguye ari muri gospel ariko abonye nacyo ariko arakura ugaca katarashira muri filme nibaza ko ikibazo tukwiye kwibaza umuntu kwibaza ati mbega ibi niko ndabikora kubera iki ni iki kinsunikira kubikora icyo twakwita motivation yawe ni iyihe niyaba iri wrong niyaba ari motivation itameze neza itari durable bisobanura ko nicyo kintu uriko urakora hazogera igihe ukivamo sinzi ko bitaho namye mvuga kare ariko navuze mu mwanya uheze iyo uri kuriyumvira ngo ndiko ndagikora kugira ngo ndonke amafaranga umenye ko ndaguhaye mbere y'umwanya mutoya kuko nk'uko nabivuze bibiliya ivuga neza ko amafaranga mu gifaransa navuga ngo ne te fatigue pas courir derrière la richesse cesse même d'y penser l'argent disparaît avant même qu'on ait eu le temps de le voir on dirait qu'il se fabrique des ailes pour s'envoler comme l'aigle au ciel ngo ntiwiruhishe wiruka inyuma y'ubutunzi umuntu ntabyiyumvireko kuko ngo ubutunzi bukamanga buranyika utaranabushikira ukwibaza ko wigira iyo universelle biblique n'akavuga ukwibaza ko ufise amababa ukaguruka mu kirere nk'uko amafaranga afise igikorwa yarubitswe gukora wowe rero ushatse kuyafata nk'intumbero yawe azoguhunga ahubwo wowe gerageza wiyumvire we motive n'ikintu gituma amafaranga azoza gukora
abantu bose bateye imbere bose ntibigeze bavuga ko bariko bariruka inyuma y'amafaranga, ahubwo biyumvira ikibazo gihari, problematike ihari bakiyumvira kugitorera umuti, hama kubera mu bikoresho bikenewe n'amafaranga arimo, amafaranga araza, byakunda araza. Rero n'abo artiste rero tureke gushira amahera, tureke kuvuga ati na objectif yanje n'amafaranga, oya objectif yanje ni kubona impinduka imeze ukuntu. Hama bisigaye wewe ubunyene ufise ibiki, apana kwiyumvira ivyo udafise cyangwa kuja kurondera gusaba amadeni, oya rekana n'amadeni ukoresha ivyo ufise. Hama ivyo udafise ya Mana yaguhaye iyo mpano kandi ikeneye kubona impinduka izokuzanira abantu bafise vya bintu udafise, bakungura ubwenge, bakungura inguvu, hama bandanye ushike kure. Gatoyi mu vyo novuga nka Apotre Apollinaire ari mu artiste novuga ko baronse ama opportunity hakiri kare, akora dushinga inahe 19 na kangahe na gatanu mutari na kane, yaronse amahirwe kuja kwiga hanze muri Angleterre. Eske n'amafaranga yo yatumye agenda? Yakoze sa responsabilité, afise umutima wo kubona guhimbaza no gutazira bifata ibinzi, hama Imana imugura umuryango, umuntu yarafise ubwa bushobozi yarakeneye kugira ngo ashobore kuja kwiga no kugira ibiki, Imana iramukoresha umusheri akiri muto y'imyaka 10 n'ingahe abarira indege agiye kwiga, suko abavyeyi bose amahera yo kumurihira nawe ubwiwe ntayo yarafise. Rero tureke kwiyima amahirwe, ahubwo twifatanye n'umutima w'Imana, tumenye icyo Imana ishaka, hama tucubakireko, hama dukoreshe ivyo dufise uno munsi, hama ivyo tudafise Imana izomenya aho ibicisha abantu hariya no hino babizane, hama twubake ubwami bw'Imana. Ndumva umenga ntitwobivamo, ariko nizera ko nitwahamagara n'ubundi munsi tuzogaruka, muzongera mukaza hano mukatubwira ko ni byinshi twokwinjira muri bino bintu, twosanga iminsi yohera ko n'ibintu mbona ko mutegura nyine mukabitegura bikamara nka dejo, urumva kubibabaza isaha imwe biba bigoye. N'akahe kajambo kanyuma kugira ngo dushobore kurangiza mubwira abadukurikirana? Icyambere kwa kubashimira kubona twiyumviriye mukadutumira, icya kabiri abariko baradukurikira namabwira ko nk'abartiste cyane n'abandi bose muri rusange, nuko twese twaremwe n'Imana kandi kubw'Imana, ivyo dukora byose twisunga ico kintu, twibuke mbega n'izihe nyungu Imana ibifisemo, kuko niyo yaduhaye umutahe, niyo yadushize mu twebwe ubwacu n'ibiturimo byose umutahe w'Imana. Rero tube magabo ntitube turakoresha umutahe Imana yaduhaye ko twishakiye. Numva ko amahereza uwo ari wese mu byarimo byose, yaba umutiste cyangwa ubundi, umenye ngo waremwe n'Imana kandi kubw'Imana, n'ivyo ufise byose bihawe n'Imana. Gerageza rero umukevyi mwiza cyangwa umugestionnaire mwiza ivyo Imana yaguhaye, ko umunsi kanaka uzovyishura, uzotanga raporo. Imana yaheze kwigasi beaucoup cyane. Bakunzi mukurikirana Dufacom TV, turabashimiye kuba mwabanye natwe, tubasaba kugira subscribe kugira ngo muzohore mukurikirana ibiganiro byoroshe, twongera tubasaba ko abafise ibyo baba bakeneye, hano dufise amaserivisi atandukanye, hariho imprimerie, hariho design, abakeneye bafise imanza bakenera ko bafasha bijanye n'imanza zabo gukamera, baririmba mufise indirimbo, dukora shooting nziza cyane. Rero abakeneye ibyo byose n'ibindi byinshi, ukeneye info nyinshi, dusanga hano ni Avenue de la Grèce numero 9. Turabashimiye cyane ko mwabanye natwe, twongera dushimira Pastor Joye yemeye akaza hano, twizere ko n'ubundi munsi uzogaruka. Yego cyane nzogaruka, Imana ibamere umugisha. Amen. Turabashimiye kubikorwa muko murakora. Turabashimiye cyane, naho ubutaha